Asubiye kubaramutsa mweba nkwanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV batohoreza amakuru atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Turamaze igihe kitari gito tubereka injyane ziri mu mugambi ku butegetsi CNDD-FDD, aho hari akarwi karongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi Reverend Kuruyu kadashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande hari akarwi gashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye gashaka ko yikuraho abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza kandi bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ariko ikiboneka neza nuko mu mugambi ku butegetsi harimo ikibazo gikomeye cyane, kandi hakabamo huzuyemwo ibisuma bikomeye cyane ku mpande zose, kuko biraboneka neza ko ari abari ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye harimo ibisuma bikomeye cyane kandi bishaka kugumiza akarengano mu gihugu, mu gihe ku rundi ruhande abari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi ku butegetsi naho nyine huzuyemwo ibisuma bikomeye cyane bishaka kugumya bipfukamye mu nda abanyagihugu. Ariko ibyo byose bikaza byerekana akajagari no kutumvikana n'inyurana riri mu mugambi ku butegetsi byamwe birimo kuva kera kugeza n'uyu munsi, ariko bikaba biriko biragira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu batandukanye ndetse no ku gihugu muri rusange, kuko biraboneka ko ibisuma byinyegeje mu mugambi ku butegetsi CNDD biriko birakora amakosa akomeye cyane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukura igisuma kimwe hagahita haza ikindi gishasha. Ibyo byose nyine bikaza byerekana uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye yananiwe gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi batari bake, aho babona ko umugambi ku butegetsi rwose umaze kubarambira, kandi bakabona ko umugambi ku butegetsi ataco uriko urakora kugira ngo utunganirize abanyagihugu, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga amajambo ahumuriza, ariko bikaboneka ko amajambo avuga rwose atahuriye n'ibyo ashira mu ngiro. Mu minsi ishize ikibazo cya Kira Hospital bakishinjaga General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi ndetse na Tibia, bose bakavuga ko aribo bafise uruhara mu njyane ziriko ziraba muri Kira Hospital, kandi bakavuga ko ari bafungishije muganga Dr. Christophe Sahabu, ariko aho bakure mu mabanga General Alain Guillaume Bunyoni akanapfungwa, ikibazo nticyaheze ahubwo cyagiye cyakomera, aho benshi nyine bavuga ko mu mugambi ku butegetsi higanjemwo ibisuma, akaba ariyo mpamvu igihugu c'u Burundi cyama kiri ku mwanya wa nyuma w'ibihugu bikenye ku isi. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ibibazo bitandukanye biri mu gihugu, ariko ibyo bibazo byose bikaba byaratewe n'umugambi ku butegetsi CNDD-FDD. Tugiye kubashikiriza amakuru arabana n'ibiriko birabera muri Kira Hospital ndetse n'ipfungwa rya Dr. Christophe Sahabu n'aba barifisemwo uruhare, mu gihe mu minsi iheze bahoraga bavuga ko ari General Alain Guillaume Bunyoni ubifisemwo uruhara rukomeye cyane, ariko ahakure mu mabanga kanapfungwa. Byaje byerekana neza ko ku mpande zose z'abarivuga ko bari mu mugambi ku butegetsi hose huzuyemwo ibisuma, kandi bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. By'ukuri Dr. Christophe Sahabu azira iki? Umugambi wo kwiba miliyoni 10 z'amadolari. Umuntu yumvirije ukungene abategetsi b'u Burundi bahimiriza abarundi kugunda igihugu, Dr. Christophe Sahabu yohawe ikidari ubwa mbere. Muganga Sahabu yize mu Busuwisi, arakundwa cyane, ariko aho kugumayo nk'uko bishikira abaganga benshi bo ku rwego rwo hejuru, ahitamwo kutaha mu gihugu c'amavuko aza kuvura amaso ya bene wabo. Njewe ndabyemeza kuko ndi mu bo yavuye, kandi yamvuye neza cyane. Christophe Sahabu ntiyahagarukirije ngaho, yarondeye abanyamahanga n'abarundi abumvisha gutanguza ibitaro by'akarorero mu Burundi no mu karere, kandi ibyo byose nyine byabyaye umusaruro ukomeye cyane. Ivuka rya Kira Hospital, aho Perezida Pierre Nkurunziza yugururira ibitaro Kira Hospital muri Ntwarante 2015, yavuze amajambo akomeye yo gushimira Dr. Christophe Sahabu, kanatsinda muganga Sahabu yari yakoze igikorwa kitoroshe cyane, mu gihe carangwa n'amaraporo menshi yasohoka yerekana ko ibintu bigiye kuba bibi mu Burundi. Dr. Christophe Sahabu yarondeye abanyamahanga abakundisha Burundi, abumvisha kuzana imitahe mu mugambi wo kubaka Kira Hospital, kumvisha abanyamahanga kuzana amafaranga yabo mu Burundi. Mu gihe nk'ico byasaba
ubutwari bwo gutahuza abandi. Uwo mugambi yanawutahuje amashirahamwe yo mu Burundi nka Sokabu, Banki Bakubu, Kamebu, Burundi Airline ndetse n'andi mashirahamwe atandukanye nayo nyine ashiramwo umutahe. Yanatahuje abaganga n'abandi bantu bigenga bashiramwo umutahe, mbere nawe nyine wabwiwe ashiramwo umutahe ukomeye cyane. Kira Hospital byaje ari ibitaro bihambaye bitera iteka Burundi, maze abanyamahanga bo mu karere batangura kubihurumbira cyane. Muri Munyonyo 2016 Kira Hospital yakoresha abantu 143, muri bo harimwo abavuzi bari 83, abo nabo bakabamwo abaganga 6 bita abajournaliste na 21 bita abaspecialiste. Ibikoresho Kira Hospital ifise nta bindi bitaro na bimwe bibifise mu Burundi. Ubuhambazi bw'ibyuma bafise, ubuzobere bw'abaganga bahakora, ubwiza bw'ibitaro byatumye Kira Hospital iba rurangiranwa mu karere ndetse no mu gihugu. Ni naho abategetsi benshi bivuriza mu Burundi. Aho yugurura ibyo bitaro, Perezida Nkurunziza yarashimiye abanyamitahe b'Abasuwisi, amashirahamwe Sokabu na Kamebu yashizemwo umutahe hamwe n'abaganga b'Abarundi bemeye kugaruka guteza imbere igihugu cabo. Ku rugero rudasanzwe, Perezida Nkurunziza yarashimiye Dr. Christophe Sahabu yitanze bidasanzwe ngo ibyo bitaro bibeho. Ndimwo ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza hari ijambo riteye ubwoba ryakoreshwa ku bagwizatunga bazana imitahe mu Burundi. Perezida Nkurunziza bari bamutaziriye ndimwo kubera yashaka ko umuntu wese atanguje umugambi uhambaye abanza kumugabira imitahe itari mike muri sosiyete kandi ataco atanze. Barabimwemerera kugira bakore baterakanye. Iyo mitahe bamuha ntiyandikwa mu izina ryiwe, hariho abo yatuma mu gishingo ciwe. Ibyo byandimwo byahavuye bikomera kuko byatandukiriye ibindi bihangange mu butegetsi be no mu mugambwe CNDD-FDD wonyine, ugasanga sosiyete itegerezwa kugabira imitahe generali kanaka ikongera ikagabira imitahe umugambwe. Mu bategetsi bwa CNDD naho bashima kubona ibitaro byiza nka Kira Hospital mu Burundi. Hari abatanezerewe no kubona bitari mu minwe y'ubutegetsi canke y'umugambwe CNDD-FDD. Amasoko yacu avuga ko hari abategetsi boba barasabye Dr. Christophe Sahabu ko yoha ububasha bukomeye leta mu nama nshingantwaro y'ibitaro, ariko gutyo bigafasha leta kuba ariyo igena umuyobozi mukuru w'ibitaro ikanafata izindi ngingo zikomeye. Nk'uko amategeko agenga amasosiyete abivuga, ibyo umuyobozi mukuru nta bubasha bifitiye. Ingingo zifatwa muri ya nama nshinga ntwaro barabye umutahe umwe wese uko ungana. Amashirahamwe ya leta afise 43% by'umutahe wa Kira Hospital. Ntibishoboka ko leta ironka ububasha bwo gufata ingingo ishatse muri ico gihe. Amasoko yacu avuga ko Christophe Sahabu yoba yasabye ko leta igura iyindi mitahe kugira ishike ku rugero rwo kuba yiganje cyane. Ibyo abo mu butegetsi ntibabyerekwa ko boba bishakira imitahe ya gusa. Gutanga akazi ku nshuti z'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Abategetsi bo bari bifuza guha ubuzi ababo muri Kira Hospital. Ibitaro byaremeye ko ujejwe intwaro n'ibigega bya Kira Hospital atangwa na leta, biranakira bamwe mu baganga batanzwe n'ubutegetsi. Abategetsi bo barazanye mu nyuma umurwi w'abaganga bashasha, ariko umuyobozi mukuru w'ibitaro yoba yarababwiye ko adafise ububasha bwo gutanga akazi atabajije inama nshingantwaro y'ibitaro. Yoba yaranabasiguriye ko banamutse batanga akazi boshira imbere abamenyereye umwuga kurusha abashasha bagiheza ishuri. Ibyo nabyo ntibyanezereje abategetsi ba CNDD-FDD, uko mu butegetsi bamenyereye guha ubuzi ababo batarabye ibyo bashoboye, batarabye uko bazohembwa kandi atahiganwa ribaye. Niho muri ibyo bitaro hatangura imyandiko zifatiye ku macakubiri y'amoko. Muganga Christophe Sahabu baranamwagiriza ko naho yitwa ko ari umusendifide asanzwe nyabuna yegereye cyane seneri ya Gatorwasi. Izo nyandiko zaranamurwanije zifatiye ku buzi yakoze muri kahise n'amashirahamwe yabayemwo kera. Mu kanya gato aracafuzwa n'imirwi myinshi yegamiye CNDD ijejwe kwigisha propagande y'urwango. Icabonetse cyane muri izo nyandiko nuko omengo ubwoko bwa Christophe Sahabu bwari busigaye buteye ingorane mu gihugu c'u Burundi.
umugambi wo guterura miliyoni 10 z'amadolari. Bimaze kuboneka ko Kira Hospital yinjiza amadolari atari make ava cane mu bagwayi b'abanyekongo, mu bategetsi haravutse inambu yo kushikira ayo madolari. Christophe Sahabu yabonetse nk'intambamye yo kuyashikira kuko nyine babonaga ko atabyemera. Ico ni kimwe mu byatumye hiyumvirwa kumubogoza byihuse kandi bakamubogoza ataco bamuziza. Iyo nambu yarongerekanye aho habonekeye umuguzi atunga yoba ava izurici mu Busuwisi yashaka kwinjiza imiliyaridi 10 z'amadolari mu mutahe wa Kira Hospital kugira bagure ibitaro babishire ku rugero rwo hejuru cyane. Muri ico kiringo amafaranga mva makungu devise yose yategerezwa guca mu banki y'igihugu BRB. Ibijanye na BRB nabyo byarabwa n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo bya gisivile General Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Ibi bigasigura ko ayo mafaranga ahirahiye akaza kwa General Tibiya baca babimenyeshwa kandi bigahita biboneka ko nyine bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Amasoko yacu avuga ko aya mafaranga yabyuye inambu idasanzwe kuboba bari bashaka guyaterura, ariko bakabona ko Dr. Christophe Sahabu azobabera intambamye ikomeye cyane. Niho bikanga ko amafaranga yoba yamaze kuza igihe haje igice c'amahera OMS yoba yemereye Kira Hospital mu bijanye no kurwanya ikiza ca coronavirus. Vuba bwango hafashwe ingingo yo kubogoza Dr. Christophe Sahabu n'umukuru w'ibitaro ya Kira Hospital umuzungu Jean David Pilote kubakura biciye mu mategeko byari bigoye cyane kandi byari guteba. Inzira yihuta kwari gukoresha gikenye. Kwa 30 ukwezi kwa gatatu 2022 hafi isaha 1:30 y'ijoro abakozi b'iperereza barongowe na Alfred Innocent Museremu barahagaritswe Dr. Christophe Sahabu bamujana mu iperereza. Imana yiwe bivugwa ko bamusanze ari kumwe na Jean David Pilote ubundi yoba atari gusubira kuboneka. Bukeye itariki ya mbere ukwezi kwa 4 2022 abarongoye amashirahamwe ya leta afise mitahe muri Kira Hospital, Sukabu, Kamebu, Bankobu, Burundi Airline banditse ikete rivuga ko bakuye icizere kuri Dr. Christophe Sahabu kandi ko basabye ko akurikiranwa ibyihuse. Charles Ndagijimana arongoye Sukabu nawe yasinyiye Kamebu, urongoye Bankobu we yasinyiye ko arongoye Sukabu kandi Charles Ndagijimana yari yamaze gusinyira Sukabu. Ikete riboneka nk'iryanditswe gihutihuti kanatsinda n'ibyo ryasaba byari byaraye bikozwe. Ubumengo iperereza ryamenye umunsi imbere ibyo buca byandikirwa nyine ibintu byatangaje abarundi batari bakeya. Iperereza Dr. Christophe Sahabu yasinyishijwe ku ngufu ko atanze mihoho. Iryo kete ricarishirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Umukuru w'inama nshinga-ntwaro y'ibitaro Jean David Pilote nawe nyine yahavuye asinyishwa ku ngufu ko atanze mihoho asubizwa pasiporo yiwe amasaha 2 imbere yo kurira indege imusubiza iwabo. Ntibyagarukiye ngaho mu kanya gato cyane Charles Ndagijimana yarashoboye kwishira mu kibanza c'umukuru w'inama nshinga-ntwaro y'ibitaro, yongera aragena umuyobozi mukuru w'ifatakibanza. Kimwe mu bikorwa bya mbere Charles Ndagijimana yakoze kwabaye kwiha amahera mu kigega ca Kira Hospital aja mu rugendo mu Busuwisi ngo gutohoza ibijanye n'ishirahamwe Swiss Med International ifise umutahe munini muri Kira Hospital. Amafaranga ya Kira Hospital yarishe kandi urugendo rwa Alfred Innocent Museremu aho mu Busuwisi nyine akataraboneka aho amafaranga ya societe akoreshwa mu kuriha urugendo rw'umukozi w'iperereza yitwa ko ariko atohoza kuri iyo societe nyine agwanya abayishinze. Ariko rero abafashe Dr. Christophe Sahabu batangaye basanze bamufashe za miliyaridi 10 z'amadolari zitaraza kandi ntizaba zikije. Umugambi wo kwigarurira Kira Hospital kwigizayo Dr. Christophe Sahabu na Jean David Pilote byo byari bifise iyindi ntumbero ikomeye yo kwigarurira ibyo bitaro. Hano amasoko yacu avuga ko abari bipfuza guca bashiramwo imitahe bakigarurira ibitaro ari General Bunyoni, General Nizigama batazira Tibiya n'uwitwa Esidrasi Butare umuguzi atunga w'umunyarwanda yoba aserukira umuhari FDLR mu Burundi. Kira Hospital bayifata ko yoca iba ikiraro caho FDL iza iracisha amahera yayo mu kwinjiza mu Burundi.
mu rugendo Perezida Ndayishimiye yakoze muri Amerika muri Nyakanga iheze, bamwe mu bo bajanye barahuye n'abarundi batandukanye baba muri Amerika babasaba kuzana imitahe muri Kira Hospital, bababwira ko imitahe iriko iragurwa. Ibyo bintu biratangaje rwose mu gihe atanama ya sosiyete irakorana ngo ifate iyo ngingo, ahubwo ishirahamwe rikaba riri mu matati ataratorerwa inyishu muri kino gihe. Wa mugambi wo kwigarurira Kira Hospital woba ubandanya nabo kwa Perezida Evariste Ndayishimiye canke bikorwa Perezida Ndayishimiye atabizi. None ko Bunyoni na Tibiya bakuwe ibi bintu biriko biraba bifise yihe ntumbero? Bunyoni yarakuwe aranapfungwa, ariko ikibabaje nuko nyine ibibazo biri muri Kira Hospital bitigeze bishira, ahubwo byagiye byakiyongera, ariho menshi nyine bahera bavuga ko mu burongozi bw'umugambi ku butegetsi harimwo ibisuma bikomeye cyane byama bifukamye mu nda abanyagihugu. Ibyo mu Burundi biracagoye cyane, aho General Bunyoni na General Gabriel Nizigama bakuriwe. Ikibazo ca Kira Hospital kivugwa ko kiri mu minwe ya General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika, ubundi agikurikirana hafi kandi yipfuza ko ukuri kwakira kuja ahabona yoba ari Colonel Aloyizi Sindayihebura yasubiriye Tibiya. Uyu yasabye ko habaho ico bita audit kugira hamenyekane neza imitahe umwe wese afise mu butunzi bwa Kira Hospital, kumbure haboneke n'umuco ku makosa Dr. Christophe Sahabu ariko aragirizwa. Ntawe uzi ko umuditeri azokora umwidegembyo nuko azotegekwa ibyo yandika. Biragoye kumenya neza aho Perezida Ndayishimiye ahagaze kuri kino kibazo. Bamwe bavuga ko yoba akeneye umuco w'ukuri kubera yagumye ahabwa amakuru y'ibihushane, ni nawe yoba yategetse irekurwa rya Maître Sandra Ndayizeye amaze kumva ko hariho umugambi wo kumugandagura mu mpimba, umugambi wobana ko woca ucafuza ubutegetsi bwiwe. Abandi bo bibaza ko Perezida Ndayishimiye azi neza ibiriko biraba muri Kira Hospital, kandi nawe akaba ashaka kuronderamo inyungu zirimo cane, kuko yaba ashaka gukiza Kira Hospital yagagombye gufungura Dr. Christophe Sahabu, kuko biboneka ko azira ubusa kandi yapfunzwe ku gikenye gikomeye cane. Inyifato ya Procureur General de la République wariho icyo gihe Sylvestre Nyandwi mu itangazo yatanze irerekana ko inyuma ya Charles Ndagijimana hakiriho ibihangange bikomeye. Kubona uwo nyine wari Procureur Sylvestre Nyandwi ashigikira iterabwoba ryakorewe bamwe mu banyamitahe ngo basinyure canke bihakane icegeranyo c'inama bakoze ku igenekerezo ry'umunani kwezi kw'icenda 2022, kubona ataco yigeze avuga ku caha co gusinyisha ku ngufu Dr. Christophe Sahabu ko atanze mihoho, kubona ntaco atakoze kugira ngo Maître Sandra Ndayizeye ategeretswe gusohoka amakete yose yanditse, no kuba yaritwariye Charles Ndagijimana n'umuyobozi mfatakibanza wa Kira Hospital. Biraboneka neza ko ubutegetsi bugihagaze ku kurenganya muganga Christophe Sahabu, kandi ko ubutungane babugize ikigwanisho cabo muri ayo manyanga bariko barakora. Biraboneka nyine ko ubutungane bwamaze kugirwa ikigwanisho gikomeye cane cy'umugambwe ku butegetsi CNDD FDD. Koko Dr. Christophe Sahabu yoba afise amakosa mu burongozi bw'ibitaro? Ibyo ni ibisanzwe mu burongozi bw'amasosiyete. Ico kibazo kiraheza kikigwa n'urwego nshinganwaro rukanamukura bikenewe rukanamwitwarira. Ko abanyamitahe batumvikana mu ishirahamwe nibyo birasanzwe cane, biraheza bikajanwa muri sentare ijejwe ubudandaji. Ariko ko ibibazo by'ishirahamwe byigenga bitorerwa umuti n'ibwiperereza, ko bica mu gutera ubwoba no gusinya ibintu ku ngufu, ko uwagirizwa yakwa uburenganzira bwo kwiregura. Ibyo ni ibimenyetso bitabesha ko ubutegetsi buba bufise umugambi mubi kwishirahamwe. Ibintu bibandanije gutya, ni gute abaguzatunga bazobandanya kuzana imitahe mu Burundi? Ni gute abarundi bari hanze bazigarukira Uburundi bakabwizigira? Ni gute ryaterambere tuzorishikira mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bariko barakorana muri no minsi bariko barakoresha ubutungane mu nyungu zabo bwite? Kino kibazo nikidatorerwa umuti kare kizocafuza rwose ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, aho biboneka ko Perezida Evariste Ndayishimiye amajambo ashikiriza ahumuriza abanyagihugu
ataho abahuriye n'ibyo avuga kuko biraboneka ko haba harimwo uruhendo rukomeye cyane aho benshi batanguye kubona ko Perezida Evariste Ndayishimiye impinduka zitandukanye akora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari impinduka zo gukomeza ubutegetsi bwiwe atari impinduka zo kubaka igihugu no gukomeza guteza imbere igihugu. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ata kintu gihambaye azigera ageza ku Barundi. Ngaha duce dusozerera amakuru ko abateguriye wifuza kuzajya uba mu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi icyo usabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.